Le ciel témoigne de la grandeur de Dieu. La terre annonce isi iratangaza igikorwa lequel raconte la gloire de Dieu, témoigne de la gloire de Dieu. isi itangaza ubwiza bw'Imana. Le ciel Ijuru témoigne de la gloire de Dieu riratangaza ubwiza bw'Imana. et la terre, Isi nayo l'œuvre de ses mains. ibikorwa by'ibiganza vyiwe. La terre Isi irashinga intahe y'ibikorwa by'ibiganza vyiwe. mon cœur Umutima wanje te désire. urakwifuza. Mon Dieu, j'espère. O mana yanje, ni wowe nizigiye, ni wowe nizigiye, nizigiye wewe. Mon Dieu, Mana yanje, j'espère en toi. nizigiye wewe. J'espère, Nizigiye wewe. mon Dieu, Mana yanje, en toi. ni wewe nizigiye. J'espère, Ni wewe nizigiye. mon Dieu, Mana yanje, j'espère en toi. ni wewe nizigiye. Mon espérance est Ibyizigiro byanje biri muri wewe. mon Dieu. Mana yanje, J'espère, ndizeye, nizeye wewe. mon cœur Umutima te wanje désire. urakwifuza. Mon cœur Umutima wanje te désire. urakwifuza. J'espère en toi. Nizigiye wewe. Mon Dieu, O mana yanje, ni wewe nizigiye. le ciel Ijuru raconte iratangaza la gloire ubwiza de Dieu bw'Imana. et la terre. Isi nayo itangaza ibikorwa by'ibiganza by'Imana. Le ciel Ijuru témoigne de la gloire de Dieu. rishinga intahe y'ubwiza bw'Imana. Isi nayo L'œuvre ibikorwa de ses mains. by'ibiganza vyiwe. La terre, Isi ishinga intahe l'œuvre ibikorwa by'ibiganza vyiwe. au Créateur. O muremyi, Pense à ta puissance. iyo nibajije ku bubasha bwawe, ubwenge De tes voies. bw'inzira zawe, L'amour urukundo que tu as. ubwo ufise, Je me prosterne dans l'adoration. ndapfukama ndagusenga. Je suis impressionné. Ndatangazwa n'ububasha bwawe, Mon Seigneur, mwami wanje, mon Dieu, mana yanje, mon Père. o data wanje. Bonjour, chers frères et chères sœurs. Ndabaramukije bakundwa bene data na bashiki banje mwese bivuye mu mutima. Ndabaramukije muri kino gikorane cyo mu kuno wiyinga mu izina ry'umwami wacu ry'igiciro Yesu Kristo. Namwe mwese, namwe mukurikira muri kure, ndabaramukije mu buryo bw'abavukana. Turanezerwa yuko uno munsi Nous sommes rassemblés de manière twakoranye mu buryo mpuzamakungu. Abashitsi bari hano kubw'igikorane kugira ngo bagire ugusangira natwe mu ijambo ry'Imana, communion dans le Seigneur.
ubumwe mu mwami umwami est parmi nous. abe hagati yacu kandi asohoze ijambo ryacu ryiwe hagati yacu twe tugizera. De différents pays turafise abashitsi bavuye mu bihugu bitandukanye mu Budagi, de la Roumanie, Czechoslovaquie, mu Birigi, mu Bufaransa, mu Buholande, aussi notre frère na mwene data Andrea de la Russie. wo mu Burusiya bwera, na mwene data Vladimir wo mu Burusiya, na mwene data Justine wo muri Afrika y'Epfo, uwundi mwene data Justine wo muri Kongo, na mwene data Baudenga wo mu Buswisi, D'autres frères de n'abandi bene data bo mu buri Autriche. Sentez-vous bien parmi nous. Mwumve neza hagati yacu, umwami araduhezagira mu buryo bukomeye. Hier, Ejo il nous a richement bénis. naho yaraduhaye umugisha mwinshi. Nous sommes reconnaissants. Dufise amashimwe Nous avons la grâce d'avoir ko twagiriwe ubuntu bwo kugira des pieds que nous avons pu hier. umugabane w'ingaburo yera no kozanya ibirenge. Ku bw'ivyo ejo iyo twakora ingaburo yera twatangaza urupfu rwiwe no kugaruka kwe gushika hazogarukira, Et il nous, kandi ce qu'il s'est offert pour nous. yaratwitangiye, yatanze amaraso yiwe hano twebwe nk'abacunguwe, nk'ababohowe, Enfants de Dieu, bahabwa ukwidegenza nk'abana b'Imana, tugira ubumwe bamwe n'abandi, kandi tukamenya neza yuko azoturinda uburake buzoza. Ego nk'uko handitswe que le Seigneur est venu ngo umwami yaraje pour, une fois pour toutes, rimwe gusa offrir son kugira ngo atange umubiri we nk'ikimazi. Rero nagaruka azogaruka atazanywe n'ibyaha, apparaître à ceux ariko yiyereke abamurindiriye ku bw'agakiza kabo. Twe turi muri abo bamurindiriye, barindiriye kugaruka kwiwe. Turareka tugategurwa kubwo kugaruka kwiwe. Imirongo y'igiciro twaravye ejo mu ijoro, laisser préparer. ko dutegerezwa kureka tugategurwa. Turagomba kandi no kubikora muri kino gitondo. Ndasaba mwene data hari aze aririmba indirimbo hamwe natwe, hama mwene data Bog araza kutubwira amajambo make y'intangamarara. Bwa mbere nagomba gutanga indamukanyo De notre frère za Israël mwene data Israel du Niger, wo muri Niger, Ouzo, et notre frère n'undi mwene data Shadrach wo muri Malawi. les frères Bene data nous saluent tous baraturamutsa twese. et nous voulons remettre au Seigneur Turahaguruka, turagomba ko igikorane tucegurira umwami. Dieu fidèle, Mana yizigiwe, notre Père céleste. data we mu ijuru, Ensemble, nous te disons merci twese hamwe turavuze turakoze pour ce temps ku bwa kano kanya dans lequel tu nous as accordé ta grâce. ingene waduhaye Tu nous as ubuntu, fait connaître tes voies. watumenyesheje inzira zawe, Et nous avons cru à twarizeye ubutumwa bwiza, twarahamagawe ngo dusohoke kandi twarasohotse. Turafise ukwizigira yuko ubu turi mu nyonga hawe, kandi turakurondera mwami, kuko urafise byinshi wateguye mu ijambo ryawe ku bwacu. Turagusavye mwami, ijambo ryawe puisse en nous rishobore muri twebwe gusohoza ico waritumye gukora. Turi hano twakoranye, twe dukoraniye n'abo bose bakoranye mu isi yose, ushobore kudutegura, que tu puisses ushobore gutwara ishengero hahandi nyene ryari ku ntango, kugira ngo mu buryo budasanzwe ndengakamere ushobore gukorera mu ishengero. Izina ryawe rihabwe ubwiza, ube hagati yacu, uduhezagire mu izina rya Yesu Kristo, amen. nous voulons chanter. Turashaka kuririmba indirimbo ya nimero 17. Jésus m'attire à la croix. Yesu yankwegeye ku musaraba, aho isoko ridodobiza. Au pied de la sainte croix. Oh, ku birenge by'umusaraba wera niho naronkeye isoko nziza by'agakiza kaye, niho naronkeye. Oh, ubuntu bw'indenga kamere. Oh, ku musaraba, ku musaraba. Par toi j'ai la vie.
C'est dans le sang de ni mu maraso que yo ku musaraba confie. niho niyeguriye. Seigneur, le sang de ta croix Mwami, amaraso yo ku musaraba wawe efface ahanagure ibyaha byanje. le dit, je le crois. Wama wimbarira nanjye ndabyizera. De trace Nta makanda y'ibyaha bikiriho. Ku musaraba, hariya ku musaraba ku bwawe niho naronkeye ubuzima. Mwami, ni mu maraso yo ku musaraba je me niho confie. niyeguriye. Amen. Prosterné devant la croix, Mfukamye imbere y'umusaraba le mont en calvaire ku musozi Karuvari, de Jésus, je fais mon choix. Yesu niwe nahisemwo, we wenyene niwe mfise ibyizigiro byanje. Sainte croix, Umusaraba wera, umusaraba wera, par toi j'ai ku bwawe niho naronkeye ubugingo. dans le sang de Ni mu maraso yo ku musaraba que je me confie. niho niyeguriye. Jusqu'au bout, Gushika ku mpera, umusaraba wera à mon seul terme, uzoba icivugo canje conyene, kuko entrevois au loin le ciel même. Sainte umusaraba wera, umusaraba wera, croix, par toi j'ai la vie. ni ku bwawe mfise ubugingo. Dans le Ni mu maraso yo ku musaraba que je me niho confie. niyeguriye. Pour dire un cantique chantant le numéro 18. Turaririmba iyi ndirimbo ya 18, Soif de ta présence. ndanyotewe kubona mu nyonga hawe. J'ai soif de ta présence. Et Ndanyotewe kubona mu nyonga hawe, o mukuru w'ukwizera kwanje. Mu ntege nke zanje nyinshi nokora iki ntagufise? Umunsi wose, akanya kose, ndagukeneye. Nuze Yesu, ugume muri jewe, ugume hafi yanje. Amen. pendant les jours d'orage, Mu gihe cy'iminsi y'ibihuhusi n'umwiza n'ubukanye lui mon courage. bikanca intege, nokora iki ntagufise? Umunsi, isaha yose, umunsi wose, Yesu, ndagukeneye. Nuze Yesu, ugume hafi yanje. Amen. Yesu, ukuba hafi kwawe kwa yanje ni amahoro n'umunezero. Amahoro no mu kubabazwa nibwo buzima bw'ibihe byose. Isaha yose, umunsi wose, Yesu, ndagukeneye. Nuze Yesu, nuze ugume muri jewe umunsi wose, ku isaha yose. Yesu, ndagukeneye. Nuze mwami Yesu, ugume muri jewe.
amen amen. Ça, nous pouvons le témoigner. Ibyo turashobora kubishingira intahe. Turakeneye Yesu, turakeneye yuko aba hafi mwami. No muri kino gitondo turi hano Et nous avons besoin kandi turakeneye yuko umwami soit parmi nous. aba hagati yacu Et qu'ensemble il nous bénisse kandi twese hamwe duhezagire par sa parole kubwo ijambo ryiwe atubwire et accomplit sa parole. asoze ijambo ryiwe nk'uko twabiririmbye ngo ndindiriye ijambo ryawe gushikaho urisohoza mu buryo bwuzuye. Mana ihabwe ubwiza, Gloire soit le nom du Seigneur. izina ry'umwami rihabwe ubwiza. Chantez des cantiques. Twaririmbye indirimbo nziza, turagomba gusoma ijambo ryo mu byanditswe byera imbere y'uko dusengera hamwe. Je lis Ndasoma de 1 Pierre, muri Petero wa mbere le chapitre 2, igice cya kabiri du verset 6. murongo wa gatandatu. 1 Pierre, Petero wa mbere chapitre 2, igice cya kabiri du verset 6. murongo wa gatandatu. 1 Pierre 2, verset 6. Petero wa mbere igice cya kabiri murongo wa gatandatu. Car il est dit dans l'Écriture Kuko mu byanditswe harimo aya majambo que je ngo raba ndashira Isiyoni pierre, ibuye rigumya ifuruka une pierre d'angle précieuse. ryatoranijwe Et quiconque riri n'igiciro kandi uryizera ntazomaramazwa. jamais confie. Amen Amen. amen. Gloire à Dieu. Mana ihabwe icubahiro. Umurongo w'indwi, nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe ico giciro, Mais pour les incrédules, ariko kubanka kwizera la pierre qu'on rejette, ngwibuye abubatsi bagaye c'est précisément niryo ryahindutse irigumya imfuruka. angulaire. Amen. Verset 8. Murongo w'umunani, Une pierre d'achoppement n'ibuye ritsitaza et rocher, n'urutare rwisha, il trébuche. kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira, Désobéissance à laquelle ils sont kandi aussi nico destinés. bashiriweho. Verset 9. Umurongo w'icenda, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, Le sacerdoce royal, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, proclamer les vertus kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye des ténèbres ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Imana ihabwe ubwiza. Verset 10. Murongo wa 10, Étiez auparavant kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. de Dieu. Gloire à Dieu. Imana ihabwe icubahiro. Gloire soit au nom du Seigneur. Jusqu'ici. Imana nibe iyo habwa icubahiro n'ibyubahiro. Gushika hano rino jambo ryiza, turagomba guhaguruka twese hamwe dusenge. Père Céleste, Data wo mu ijuru, ensemble, twese hamwe nous venons d'entendre. tuje mu nyonga hawe. Nous croyons Turizera yuko muri kino gitondo uri hagati yacu pour nous aider kugira ngo udufashe, kugira ngo uduhezagire, et pour kugira ngo en nous muri twebwe usohoze ijambo ryawe, ta présence ukuba hano la kwawe manifester. bubigaragaze. Mwami turagushimiye, Nous louons ton turahimbaza izina ryawe ryera. viens Uze parmi nous reçois hagati yacu, wakire ico ufitiye uburenganzira en nous tous qui sommes muri twebwe twese dukoraniye hano. Seigneur, Mwami nous attendons à ta turindiriye ijambo ryawe, ainsi que nous l'avons uko niko twabiririmbye jusqu'à que tu la gushikaho uzobisohoza mu buryo bwuzuye. Nico gituma c'est pour cette raison que nico gituma turi hano muri kino gitondo tugushimira kuri vyose. bénis ton peuple Uhezagire ubwoko bwawe mu isi yose, abantu bose barimo barakurikira kuri interinete bumva ijambo ryawe. nous te remercions. Turagushimiye, Tu es encore le même uracari wa wundi ejo uno munsi, et le même. uri wa wundi ibihe bidashira.
Nous te remercions turagushimiye pour ta présence, kubwo ukuba hano kwawe, pour ton secours kubwo ubutabazi bwawe et pour ta bénédiction n'imigisha yawe que tu as préparée iyo pour nous. waduteguriye, Préparée pour nous. iyo waduteguriye. Turagushimiye mu izina ryera rya Yesu, amen, amen. Nous nous asseyons. Turicara. Loué et remercié Nihahimbazwe umwami kandi ku bwa zino ndirimbo nziza ceux que nous avons z'igiciro twashoboye kuririmba ku bw'ubwiza bw'izina ryiwe. Hano twaririmbye mu ndirimbo y'amajana 583 mu gice cya kabiri ngo mu isaha yo kugeragezwa cyane ukumenga Imana ntihari, reka turuhukire ku gitandara c'ijambo, niwizere byose bizocika umuco. Ndizera bakundwa bene data n'abashiki banje yuko rimwe na rimwe biboneka yuko umenga Imana ntiriko irumva, umenga ntibona, umenga nta na kimwe igomba kumenya ku byacu. Ariko hano turafise buno bushizi bw'amanga kandi nuko gutegwa intega kubwa ino ndirimbo nk'uko ibivuga hano mu buryo bwiza muri kino gitero ngo dutegerezwa guhagarara ku rutare rw'ijambo, tumwizigire, tumwizere, hanyuma hazoseruka igihe aho ibintu byose bizocika umuco. Turazi neza yuko bizomera gutyo nyine. Nifuza gusoma ijambo ry'Imana rivuye mu buhanuzi Yesaya mu gice ca 48. Kumbure ndatangurira ku murongo wa mbere. Yesaya 48 umurongo wa mbere. Nimwumve ibi yemwe nzu ya Yakobo, abitwa izina rya Isirayeli bakanduruka mu rura rwa Yuda, abarahira izina ryanje Uhoraho, bakavuga Imana ya Isirayeli, ariko mu bitari iby'ukuri canke mu by'ukugororoka, kuko biyita abo ku mugwa wera, bakishingikiriza ku Mana ya Isirayeli, Uhoraho nyene ingabo niryo zina ryanje. Umurongo wa 3. Kera navuze ibizoba bitaraza, ni koko byavuye mu kanwa kanje ndavyerekana, kandi nabikoze giturumbuka birashika. Amina. Narinzi kudakurwa kw'ijambo, kandi ko izosi ryawe ari nk'umutsi umeze nk'icuma, n'uruhanga rwawe ari nk'umuringa. Murongo wa 5. Nicyo cyatumye mbikubarira uhereye kera bitaraba, nkabikwereka kugira ngo woye kuvuga uti ya Mana yanje, ya Mana, ca kigirwamana canje niyo ibikoze, ni ca gishushanyo canje c'ikibazano, nico gishushanyo canje cavugutiwe mu nkero, nico cabigeze. 6. Waravyumvise, nonehe vyitegereze vyose, mbega ntuvyemera? Guhera ubu ngira mbereke ibishasha byari bihishijwe utigeze kumenya. Murongo w'indwi. Bigizwe ubunyene, si vya kera, kugeza uyu munsi ntiwigeze kuvyumva, kugira ngo woye kuvuga uterega nari nsanzwe ndabizi. Murongo w'8. Nukuri koko ntiwari bwavyumve, ntiwari bwabimenye, mbere uhereye kera ntivyari bwashike mu matwi yawe, kuko nari nzi ko umujyarukanyi w'agahebuza, kandi wiswe ikigaba uhereye ukiva mu nda. 9. Kubw'izina ryanje reka ntenyenye kukurakira, kubw'ishimwe ryanje reka nkwihanganire, noye kukurandura. Murongo wa 10. Ehe ndakuvugutiye, ariko
si nk'ifeza nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Murongo wa 11. Ku bwanje nyene nzobikora, niki cotuma izina ryanje rikengerwa, kandi icubahiro canje sinzogiha uwundi. 12. Nunyumve yewe Yakobo, yewe Isirayeli nahamagaye, ndiwe nduwa mbere kandi nduw'iherezo. Amen. 13. Mbere ukuboko kwanje niko kwashinze itanguriro ry'isi, ukuboko kwanje kw'iburyo niko kwabambye ijuru, iyo mbihamagaye bivira hasi rimwe. 14. Mwese nimukorane mwumve, ninde wo muri bo yigeze kuvuga ivyo? Uwo jewe uhoraho nkunda azogirira Babuloni uko ngomba, kandi ukuboko kwiwe kuzotera Abakarudayo. 15. Ni jewe nyene nabivuze, mbere naramuhamagaye ndamuzanye, kandi urugendo rwiwe ruzogira amahirwe. 16. Nimwigire hafi mwumve ibi, uhereye mu itanguriro ntaho navugiye mu mpisho, uhereye aho byabereyeho nariho, kandi none uhoraho Imana atumanye na mpwemu wiwe. 17. Uko niko uhoraho umucunguzi wawe, uwera w'Abisirayeli agize ati, ni jewe uhoraho Imana yawe, nkwigisha ibikugirira ikimazi, nkakurongora mu nzira ukwiye gucamo. Murongo wa 18. Iyo uba warumvise ibyagezwe byanje, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, kandi ukugororoka kwawe kuba kwarabaye nk'imipfunda y'ikiyaga. 19. Kandi uruvyaro rwawe rwobaye nk'umusenyi, n'abava mu nda yawe bobaye nk'umuhekeheke wawo. Izina ryawe ntiryorandutse canke ngo rizimangane imbere yanje. Gushika ngaha rino jambo ryera ry'igiciro, turashobora gushimira Imana. Ndibaza bene data n'abashiki banje, turazi yuko Imana ni Imana yizigiwe. Yabwiye ubwoko bwayo guhera ku ntango, ntiyigeze igomba yuko iciza c'ubwoko bwayo, yabagombeye ikiza gusa. Yabatangarije imbere y'igihe, yarabizi ingene bose bari bakozwe, ariko yarabimenyekanishije. Yagomba gusa ko batabagwa mu bintu byose. Niyumviye kuri ibi, yabamenyesheje ibintu byinshi kugira ngo ntibashobore kuvuga ngo hariho uwundi muntu yari yarabibamenyesheje. Yabaremye ku buryo bwiza cyane, uhereye mu nda ya ba nyina yarabakunze, yarabahishuriye ibihambaye, kandi yakoze ku buryo ibyo yabasezeraniye bisohoza. Je sindabizi, ariko bene data n'abashiki banje, iyo turavye yuko vy'ukuri yakoze uguhishurwa gushasha, co kimwe uko yakoze ku buryo ibyo yarahishuye imbere y'igihe agasezerana bigasohoza, n'ibyo yavuze ukundi gusha bizosohoza. Ko tubibona buno nyene canke ntibishike buno nyene, tukibaza ngo ibi byo bizosohoza canke ntitubyibaze. Twihangane canke tube abatihangane. Ikintu kizwi neza nuko inye ishoboye byose ibyo yavuze bizosohoza mu gihe gikwiriye. Uko byaba bimeze igihe cyose, Imana niyo izi igihe cyo kubishyitsa, igihe bizosohoza. Rero mu buryo budasanzwe dufise amashimwe, kuko turazi yuko ari we wa mbere kandi ni we wa nyuma. Mbere no mu minsi yacu ntiyahindutse, yagumye ari wa wundi,
kandi birashoboka yuko rimwe na rimwe nk'uko twabiririmbye muri ijya ndirimbo ko tuba abantu bameze nk'abahebwe nk'uko tutabona, ariko turashobora kwishimikiza igitandara cy'ijambo, tugashobora kwisunga ijambo ryiwe, turashobora gushishikara mu ijambo ryiwe, no mu gihe ciwe turashobora kubona ibyo yasezeranye. Ku bw'ibyo turanezerewe cyane, dufite amashimwe. Imana iguma ari ya yindi ejo, uno munsi n'ibihe bidashira. Amen. Umurongo wa 16. Ubu rero ngo umwami Imana yantumye jewe na mpwemu wiwe. Ego, mbega ibyo si ikintu ciza cyane. Ego yafashe uwo agomba, hanyuma atuma abasavyi biwe igitondo n'umugoroba, kandi yategezwa kuvuga ivyo yari yabategetse. Ntibashobora kuvuga ikintu na kimwe cabo, mbere ntibagiye bitumye, ariko batumwe n'Imana yabo baragiye bazanira ubwoko ibyo yari yabasabye ngo bavuge. Ni byiza kuraba yuko yarizi imbere y'igihe iyi migambi yabo yose n'ibyumviro byabo byose n'inyifato zabo zose. Imana izi neza ibintu byose, arazi n'imitima yacu, arazi n'ibyumviro byacu, nta na kimwe kimunyegeje. Bakundwa bene data na bashiki banjye, ibyo turabinezerewe, turashima yuko tumwegera kandi muri kino gihe tukamusaba ngo aduhe ubuntu n'inkomezi zo kubandanya gushikama muri kuno kwizera, turabe ku ijambo ryiwe, dushishikare turindire yuko Imana ubwayo ikora igasohoza ikintu runaka. Amen. Kumbure ko ibintu runaka bizokoreka mu gihe kumbure bitazogaragara imbere y'amaso yacu, ariko ndizera yuko ibintu byinshi bisohoza mbere hamwe n'ubwoko n'amahanga. Hariho igihe, hariho isaha ku bintu byose. Nicyo gituma natwe tugomba gushishikara, tugomba kumuha ubwiza. Umurongo wa 16 ngo munyegere mwumve ibi, wera ku ntango sinavugiye mu mpisho. Oya, Umwami Yesu yaravuze ati mbega navugiye mu mpisho? Oya, yigeze avugira mu mpisho. Bose barashoboye kumva ibyo yari afise byo kuvuga, ariko kuri wa wundi Imana itari yuguruye amatwi yari umugani. Nico kimwe no mu minsi yacu, nimba ijambo ry'Imana ritugururiwe umuntu, maze amabanga ay'Imana yavuze akaba atayugururiwe, ibyo bintu biguma ari umugani bibyugaye kuri we. Ariko turashobora gushimira Imana ko yatugiriye ubuntu bwo gushobora kwakira ibyo yavuze, tugashobora kugira ubuntu bwo kumurindira, tugashishikara gushika aho azotutwara mu bwiza. Rero dufite amashimwe uno munsi gushobora kuba turi hano ngo dusenge, twumve icyo afite cyo kutubwira kubw'ijambo ryiwe ryera ry'igiciro. Mbere ko Mwene Data Frank abandanya gusenga, turasengera hamwe. Mana yizigiwe, turagushimiye mu bwina bw'imitima yacu kubw'uno munsi w'ubuntu, uwo twashoboye kuronka ukundi gusha, tugashobora kuba turi hano kugira ngo tugusenge, tukuzanire amashimwe n'ibyubahiro no gusengwa, kugira ngo tube hano twumve ijambo ryawe, kugira ngo tugusenge, turirimbe indirimbo z'igiciro. O Mwami, wakira amashimwe y'imitima yacu n'iminwa yacu, twebwe twese. O Mana, turi ubwoko bwawe, umukuku wo mu biganza byawe, waradukunze. Twe turi ingenzi kuri ino si. Ego turagenda, nta gisagara dufise gihoraho hano, ariko vuba vuba tuteza kuva kuri ino si. Turi ingenzi kuri ino si, turarindira ikintu runaka. Mwami, turagomba kubana nawe, hafi yawe, mu bwami bwawe, mu bwiza bwawe. Ituzi n'iryari
tuzohamagagwa igihe uzotubwira ngo tuze. Ariko mwami, turagomba kuba twiteguye, turagomba yuko ijambo ryawe rituvugisha muri kino gihe. Mwami, turagomba kwakira ijambo ryawe muri twebwe, turishyire ku mutima, turyizere, tukuzanire amashimwe n'ibyubahiro. Turindire wowe mwami, kuko turazi mwami yuko wewe wenyine uzoheraheza mu buryo bwiza ibintu byose watangaje. Ntutevye mwami, mu gihe cyawe uzokora ibintu byose neza. Gusengwa guhimbazwa n'iby'izina ryawe. Turagusabye uhezagire abantu bose batashoboye kuba hano muri kano kanya, uhezagire ubwoko bwawe bwose, abana bawe bose bari hafi n'abari kure, ube kumwe na bose, ugira imbabazi bose, iburasirazuba n'iburengerazuba, epfo na ruguru. Mwami, abababaye bose kubw'izina ryawe, abantu bose bagwaye, o mwami, o mana, urazi umutima wose, urabona ukuniha kose kuzanirwa, urazi mbere n'imitima yacu, urazi n'ubuzima bwacu, o mwami, urazi ingene dukozwe. Turagusenga, turagusabye utugirire imbabazi kuno mugoroba. Nawe mwami, udufashe mu butunzi bw'ubuntu bwawe. Niyo sengesho ryanje mu izina rya Yesu, amen, amen, Amen. amen. Que le Seigneur soit loué. Mwami ahabwe amashimwe, ahimbazwe ku bw'amahirwe ayo dufise yo kundi gusha kuba hano. J'ai pensé Niyumviriye que cela yuko faisait si ivyo longtemps que nous n'avons hari haheze igihe tutari bwarabe ukwiga Bibiliya. Byobaye byiza twumva umuntu les questions tukumva ibibazo biri mu bwoko bw'Imana, kugira ngo dushobore, nimba Imana idufashije, nimba tubishoboye tubyishure. parfois Rimwe na rimwe ibyo birafasha. c'est toujours utile. Iminsi yose birakenewe kwishura ku bibazo. Je remarque que lorsque Ndabona yuko iyo hari ibibazo by'umubiri tel ou tel domaine muri iki canke na kiriya, et que hanyuma quelqu'un s'en préoccupe, umuntu ikamuraza ishinga, umuntu atavyishuye, ni nk'uko umuntu iyo umuntu arose inyishu y'icyo kibazo, ni nk'uko umuntu amukwiye ku muzigo, umuntu akaronka kubona muri rusangi, agahazwa n'ibintu byose. Mwene wacu yampaye indamukanyo zo muri Polonye, mpejeje kuzisoma ubwanje, aramutsa bose mu buryo bw'abavukanyi, yumva afatanije natwe. Dushimire umwami yuko hakiriho bamwe bamwe bahagaze. Ibyo birashobora kuboneka umenga ni ibyo guhitishamo, ariko ndizeye 100% yuko turi mu kuri. Ndabyizera kubwo ubushizi bw'amanga buri mu mutima, kandi si ukubera twebwe, ariko si kubera ibyo tugomba cyangwa ibyiyumviro byacu, ariko si kubw'ubumenyi, oya, ni kubwo ijambo ry'Imana, kubw'ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rizokwama ariryo rifise ukuri ibihe byose. Natwe kubera twizera ijambo ry'inkomoko, twararetse kugira icyo dusobanura nk'umuntu. Mbega mwaravye mu myaka yose nta na kimwe twasobanuye nk'abantu, ariko twararindiriye kugira ngo ibyo bibe ibitomoye imbere yacu, bivanye n'amajambo y'Imana. Ego, kugira ngo dushobore gushira urutoke rwacu ngaho, hanyuma tubisome mu byanditswe byera. Uko rero niko twamye tumenya yuko byari byo kuri, atari ukubera twabivuze, atari ukubera mwene data Branham yabivuze, ariko kubera Imana yamaze kubivuga mu majambo yayo. Uko rero niko ugukekeranya kose by'ukuri kwakuweho, manuwe ibibazo byose byerekeye ibintu mu rwego rw'imhemu bitegezwa kuronka inyishu yavyo mu byanditswe vyera.
On n'a pas nécessaire comme il est écrit. ntibikenewe nk'uko handitswe ahantu runaka ngo ujabuke ikiyaga oya ntibikenewe nk'uko nyene vyanditswe oya ariko nk'uko vyanditswe ngo turonke inyishu oya ikintu kiri hafi yawe ni ijambo mu kanwa kawe kandi nuko wewe urivuga gusubira mu vyagezwe oya si ijambo riri hafi oya riri mu mutima wacu mu kanwa kacu kuri twebwe birakomeye nobabwira birananiza Mwene Data abantu bose bigara hano imbere twokwifuje yuko twogumye twicaye hajya yego ni Mwene Data aravuze ngo amina twebwe twese dutegerezwa kugenda imbere ndavuga ko twe dutegerezwa oya siko kubishaka dutegerezwa ariko turanezerwa kuba dufise umugabane mu ijambo ry'Imana kuba dufise umugabane mu vy'Imana ikora kandi nimba hariho igihe c'ubugaragwa cari igihe co kwa Eliya ariko nubwo biruko turashobora gushishikara tukamenya yuko Imana imbere y'igihe yateguye ikintu cose hari igihe hakaba n'isaha ibintu byose ibyo abantu batangaje bazotangaza n'ibindi ntibishobora gusohoza kuko Imana yamaze gushinga ibintu byose ubwayo aho niho hari ukwizera kwacu igihe twasoma imirongo ya mbere yo kudukosora nagombye kubivuga n'ijwi rirenga nti mwami mbega kangahe wamufise ukuri mu bintu byose uvuga mu bintu byose Imana ivuga niyo ifise ukuri kandi iyo ikosoye biba ari iby'igiciro uguhanurwa ugukankamira kwiwe ni nk'umuti muramaze kubona iyo umugabo ahanura uwundi akankamira uwundi akagomba kumukosora ibyo ntibigenda neza ibyo ntibyakigwa neza turagarariza tuganegana n'ibyo oya ico gihe nyene nibyo byashikiye nkuno mugoroba nari kuvuga n'ijwi ni mwami ufise ukuri n'ivy'ukuri byo wavuze n'ivy'ukuri numuti bigira neza urashobora kuvuga bivuye mu mutima uti ego ibyo Imana ivuze byose n'ivy'ukuri nitwatahu yuko Imana ikankamira gusa kugira ngo itugabishe ku byo igomba kubona kandi igomba kuronka ibyo igomba kubona no kuronka tumenya ko mu gihe idukankamiye tubonamo imbabazi n'urukundo rwiwe igihe cyose idukankamira si ukugira ngo idukubite tugwe hasi oya uko dukankamira n'ikiganza kirambuye ngo kidufashe kiduhagurutse igihe tubona rero ibintu gutyo turashobora kunezerwa yuko kidukankamira kumbure bose ntibabibonye ariko mwami yakoze ibintu byo kugabisha bikomeye hano yavuze amatangazo ateye ubwoba guhera ku ntango kuko aravuga hano Yesaya 48 umurongo wa mbere ngo nimwumve ibi nzu ya Yakobo abitwa izina rya Isirayeli bakanduruka mu rura rwa Yuda abarahira izina ryanje uhoraho bakavuga Imana ya Isirayeli ariko mutabivugira iby'ukuri canke mu by'ukugororoka kuko biyita abo ku mugwa wera bakishingikiriza ku Mana ya Isirayeli uhoraho nyen'ingabo niryo zina ryanje turazi yuko Yakobo yagwanye n'Imana yagize umwimenyerezo hamwe n'umwana ubuzima bwiwe bwose bwaciye buhinduka izina ryiwe ubwa kera gushika ico gihe yitwa Yakobo hanyuma acacika Isirayeli none ibyo byafashije iki
ku bandi bose bari bitirirwa izina rya Isirayeli. Ntibahuye n'Imana nka Yakobo, ntibagwanye nawe, ntibatahanye intsinzi, batwaye gusa izina rya Isirayeli. Ariko icyo gutwara izina rya Isirayeli ntaco byabamariye. Byari bikwiye yuko nabo bagira umwimenyerezo watumye haba uko guhinduka kw'izina, hanyuma nabo byari kuba ari byiza yuko natwe tuvyishira ko iyo dusoma ibyo mbega turabitahura. Ibyo Imana irabizi, si ibyo kugira ngo bidukankamire, oya, ngo twitwe gusa izina ry'abakristo hama twiyitirira Imana ya Isirayeli n'Imana ya Yakobo. Kiretse gusa nitwaba by'ukuri duhuje hamwe n'ayo majambo n'imyimenyerezo iyo abantu b'Imana, iyo abana b'Imana babayemo kugira ngo hama bitwe abakristo. Ndabisubiyemo, Yakobo yari umuriganya, hanyuma ahura n'umwami. Umwami yashoboye kumukubita ingumu kugira ngo amenye yuko adashobora kuba umunyenkomezi nk'uko yabikoze, ariko ko ari umwami, ko afise ijambo rya nyuma, kandi ko atari we Yakobo atsinze, ariko ko yaneshejwe nawe. Haravugwa hano ngo mwebwe abarahira izina ry'Uhoraho hanyuma mukiyitirira izina rya Isirayeli, mukatura izina rya Isirayeli atari mu kuri no mu kugororoka, atari mu kugororoka. Bakundwa, hano turagerageza mu buryo bushoboka kuba imvuga kuri, tutuguruye umuryango wo kutizera. Ndibaza yuko hariho itandukaniro rinini hagati y'abantu banyika mu kutizera, bakihebera ubu kudashobora kwabo, hanyuma na ba bandi babona yuko hari ibyo babuze, babona yuko hari ibintu badashoboye n'ibindi bitegezwa kuba ngaho, hanyuma badafise, hanyuma bakaza ku mwami mu masengesho, ibyo mu kwizera. Ntitwagerageje mu kurema ikirere cyangwa icyo ari cyo cyose ngo tureme ikintu cyosohoza, ariko bw'ijambo na mpembe, oya, ariko kubwo ukwizera turashobora kwiyegurira umwami. Hama nimba uno mugoroba yatubwiye ati muraza yego munyonga hanje mugasenga, ariko ntimubikora mu kuri kose, ntimubikora mu kuri kose, ntimubikora mu mutima w'ukuri kose, ntimubikora mu kugororoka kose, aho rero afise uburenganzira bwo kutubwira gutyo, kuko dutegerezwa kandi kwishushaniriza Imana ukuri kwayo kose kw'intakuka, ukwera kwayo n'ukugoroka kwayo by'intakuka, hanyuma tubishire imbere yacu. None hasigara iki? Mbere n'ukugoroka kwacu uko twoshobora kuzana twese ni impuzu yanduye gusa imbere y'inyonga nziza. None bimeze gute? Aho rero tuca twunamika amaso mu ivu iryo twakuwemo, tukavuga tuti Mwana, wabonye iki muri twebwe kugira ngo utugirire imbabazi, kugira ngo uducungure, kugira ngo utugire abana bawe. Turabona gutyo yuko umwami agaragaza urukundo rwiwe, ubuntu bwiwe n'imbabazi ziwe mu kudukankamira ikaze bivugwa hano. Mbega si byiza? Igihe indirimbo yavuga ngo Imana n'urukundo, aho rero ni by'ukuri, ariko kubwo ari Imana y'urukundo ntireka byose ngo birengane, iragomba yuko n'urukundo tumufitiye nabwo ruduge, nawe ego natwe tube agahore muri urwo rukundo rw'Imana. Hanyuma ukuri, ukuba imvuga kuri, ukwera, ukugororoka,
ibyo byose ibyo byose bikenewe imbere y'Imana. Ukuba imvuga kuri iminsi yose umuntu ntagomba kukurindira, ariko dushobora kuba abatunzi, abahezagiwe n'umwami. Hamwe n'umutima nk'uko agomba, tukakira umutima nk'uko agomba. Ibyo nibyo nifuza kubona, umutima umuhimbara. Hanyuma haravuzwe Yesaya 48 umurongo wa 2, kuko biyita abo ku mugwa wera. Urashobora kwiha izina ryiza ryo kubaha, hanyuma ugaca wambaza Imana nyine ububasha bwose. Nibyo ni byiza, ariko byose siko bimeze. Umwimenyerezo umuntu nawe ategezwa kugira. Nitwasoma iyindi mirongo ko Imana yayitoranirije ubwoko, hanyuma ikicagurira umuryango muri ubwo bwoko, hanyuma icagura umuntu muri uwo muryango. Ibyo ni guhera gutyo niko bibandanye, bigenda byaga bikagenda byaga. Hanyuma hano tukabona ko na Yuda nawe aravugwa ngo ni muri Yuda niho hazosohoka ku bwanje uzoganza muri Isirayeli. Mikayo 5 umurongo wa 2. Muri Mika ngo mu by'ukuri ngo muri agasagara gato mu Bayuda byari iki? Imana yakoze inkuru z'agakiza. Natwe turamaze kubona ibyanditswe biri kure. Ego Imana yatanze ubuhanuzi bwaranditswe, bwavuye mu kanwa kiwe. Ibintu byose yavuze byarasohoye. Ariko raba ijambo hano Yesaya 48:3. Kera nabivuze ibizoba bitaraza, niko byavuye mu kanwa kanje, hama ndabisoza. Abantu bararindiriye imyaka myinshi, ibihumbi n'amajana, ibihe byararenganye. Imyimenyerezo yose imeze nk'iyazimanganye kubera igihe Imana buno nyene isoza ijambo ryayo. Hano ijambo ngo giturumbuka riranditswe hano Yesaya 43 umurongo 8 ngo narabisezeranye bukwi na bukwi ndabisohoza ku buryo byasohoje, atari buhoro buhoro mu buryo bwiza nk'uko ibyo babiri imbere y'umuntu, oya mu buryo giturumbuka narabisohoje. Hariho abantu badashobora kubona gufata ngo bategure ibintu nk'uko Imana yabikoze. Bo kwifuje uko igikorwa c'Imana cyangwa ikintu runaka gikorwa neza buhoro buhoro imbere yabo. Jeno bikora buhoro buhoro. Imana yabikoze, nimba ari jeno bikoze, dutegerezwa mu by'ukuri gutahura yuko ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana bufise intumbero yo kudutegurira ibyo Imana yo igomba gukora, kugira ngo ishobore kubikora hanyuma isohoze amasezerano yayo. Amina. Ariko igikorwa kiva ku Mana, kuko ijambo ryaje rivuye ku Mana. Hano haravuzwe muri Yesaya 48 umurongo wa 6. Warabyumvise, nonehe byitegereze byose. Mbega ntubyemera? Ego turagomba kubyemera, tubishingira intahe n'umutima wacu wose. Ariko si twe tubikora, twe tubishingira intahe gusa. Si twe tubikora, turabyemera, turabitangaza, tubivuga mu butumwa bwiza, turabyigisha. Ariko si twe tubikora, twese si twe tubisoza. Turareka Imana ikabikora, tureka Imana yacu ikabikora. Mbega ubwiza, mbega itandukaniro! Imana ni iki yokora mu bikorwa byayo? Aho naho tuguma mu kaga, ntituba tubishoboye. Umurongo wa 6 warabyumvise, nonehe byitegereze byose. Mbega ntubyemera? Namwe ntimugomba kubishingira intahe n'umutima wanyu wose. Ego n'umutima wacu wose tugomba gushingira intahe iby'Imana yasezeraniye kino gihe.
turashobora kwizera n'umutima wacu wose qu'aucune promesse yuko ne atasezerano na rimwe rizosigara ridasohoje, sans réalisation. ariko ugusohoza kwazo Imana izo yasohoza yose. Nibaza yuko twokwemera tukaguma haba akantu ko gukekeranya na gato ku Mana no ku jambo ryayo, Ce n'est pas possible. ntibishoboka. Si nous voulons douter, Niba tugomba gukekeranya, reka twikekeranye kuri twebwe cyangwa ku kindi kintu. je ne sais pas, mais certainement Sindabizi, pas de Dieu, ariko je ne sais pas. si ku Mana n'ijambo ryayo. Et Umurongo wa quand tu gatandatu entends, kandi tu considères tout. warabyumvise, none byitegereze byose. C'est ce que nous faisons à chaque fois. Mbega ntubyemera icyo Nous sommes pour dukora, méditer, pour twama dukorana ngo turabe ijambo ry'Imana, dukorana kugira ngo tubone ibyo umwami yakoze, Et nous sommes hanyuma prêts tuba twiteguye à en témoigner. kugira ngo Nous twame tubishingira voulons intara toujours iminsi yose, tuza ngo turabe ibyo yatangaje. Verset 6, Umurongo wa désormais, tu gatandatu ferais entendre des choses nouvelles. ngo Des choses uhereye ubu zo kubwira ibintu binyegeje ibyo utaruzi. Ibi nabyo byarashitse, habayeho isaha, habaye umunsi mu buzima bwanje m'a paru aho qu'on annonçait ici quelque chose que je byaserutse n'avais nko pas bambara entendu, que je ikintu ne savais pas auparavant. gishasha ntari nzi imbere, ikintu ntari no kwibaza mu mutima, buno nyene kiba kiri ngaho. Icari cagizwe ibanga caratangajwe, Et ce n'est que maintenant ni gusa ubu que cela niho se réalise ibyo bisohora, et pas avant. atari imbere yaho. Il y a effectivement des Mu gens by'ukuri hariho abantu qui ont toujours tout su. iminsi yose umenga bavuga ngo bazi byose. Quand on présente une chose, Iyo à uzanye partir de la ikintu parole de Dieu, uhereye mu ijambo ry'Imana, ils le savaient déjà. bari bamaze Et kukimenya. là où l'on veut aller, ils reviennent déjà. Ils reviennent Aho déjà. ugomba kuja bakaba bamaze kuvayo, ariko amashimwe nabe ay'umwami, kuko hariho abantu bimvuga kuri abantu bashobora kuvuga bati ibyo byose ntabyo nari nzi imbere yabyo y'igihe. Et je le ferai, vous pouvez m'en vouloir et murashobora penser que c'est kungirira ce qu'il kumpekenyera a décidé de faire. umusaya. Les pensées sont libres. Oya, Mais ibyumviro parfois, Dieu biba les juge byidegenza, ariko Imana izobicira Il y urubanza. a une expression, Hariho imvugo Frère Branham dit iyo effectivement, mwene data Branham avuga je n'ibyo ne le savais pas ngo je jusqu'à ntabyo hier. ati nari ndabizi gushika ejo ntabyo nari nzi. Et que dirions-nous à ce sujet? None twe twovuga iki kuri Nous dirions, ico kintu? homme de Dieu, Twovuga tuti wowe muntu n'es-tu pas w'Imana, prophète mbega nturi depuis umuhanuzi ton enfance? guhera N'as-tu ukivuka? pas témoigné de Mbega ntiwashinze intahe ukiva mu nda? Ntiwashinze intahe wowe ubwawe ko umwimenyerezo wa mbere wibuka yuko ari ubu ni igihe wari wambaye ishati yari imanuka gushika hasi, hanyuma marayika pour enlever la neige de ses bottes et qu'il a vu là. akaba yabonye Et c'est là que tu as vu la première aho vision. niho wabonye ukwereka kwa mbere, La première vision. ukwereka kwa mbere. Un prophète de Dieu, Umuhanuzi w'Imana né prophète, avuka ari umuhanuzi, yagenewe kuba umuhanuzi guhera mu nda ya nyina. et lui aussi, Nawe nyine a dit ubwiwe avec sincérité yavuze et honnêteté, n'ukuri ko mu mutima ati gushika ejo hahise savais pas. ibyo ntabyo nari nzi. Quand nous pensons à Iyo l'ouverture des twibaza ku kugurwa kw'imatanijwe n'ibindi bintu ibyo Imana yahishuye, et puis il y a quand même des hanyuma gens hakaba hariho qui abantu l'ont toujours su auparavant. iminsi yose bari Mais bamaze laissez-moi kubimenya. dire cela clairement. Reka Ils ne ndabivuge, savent toujours pas jusqu'aujourd'hui. Des gens ntibanabizi gushika none munsi ntabyo bazi. Abantu bazi ngo bazi byose, ngo bari bamaze kubona byose neza, ngo bari bazi byose ibyo Pawulo yavuze. N'ubu abo bantu nk'abo ntibaramenya ibyo Pawulo yavuze n'ibyo abantu b'Imana bavuze, baravyibaza gusa, ariko siko bimeze. comme ici, Nkuko hano abantu bisunga izina rya Yakobo, Imana ya Isirayeli, Yerusalemu n'ibindi byose, mais la véracité ariko et ukuri l'honnêteté et la n'ukuri ko mu justice mutima no kugororoka ivyo n'étaient pas là. siho byari biri. Ego oya, baravyiga. Hariho ibintu tutakoze neza, ariko ni muri ivyo dushobora guhagarara imbere y'Imana En le reconnaissant, tutazi, nous sommes assez honnêtes o pour dire tukaba nous ne imvuga savons kuri pas. tukavuga tuti ntabyo tuzi, Nous ne le savons pas. ntabyo twari tuzi, Nous en prenons acte et sommes tukavyemera, reconnaissants à Dieu tukaba de nous abashimira avoir Imana donné de la clarté. ko yaduhaye umuco. Mbega ni kangahe twareze ayandi madini Du vieux levain, ko bajanye umwambiro wa kera, hanyuma
que nous ne voyons même pas tukaba tout ce que turi nous impumyi avons tutabona fait natwe ibyo twatwaye muri twebwe ibyo twagiye tujanye ibyo on le fait avec le levain, nk'uko abantu babikora mu mutsima wambiye le prendre donc le levain dans ugatwara umwambiro mu biganza bibiri hamwe ugatekana ariko byotumye byoba byiza tuwusohoye nk'uko Pawulo abibyandika ngo musohore wa mwambiro wa kera kugira ngo mugire umutsima utambiye urimo ukuri iminsi yose twama duhuza n'ibintu bitatwerekeye ariko iyo ari ibintu bijanye n'ibyo tumatanye ko tugomba kubiheba ibindi byose turabireka bikagenda ibyo ntacyo bisigaye kuri twebwe ariko ntibituraba ariko tugomba guheba ibyo tumatanye nabyo ibyo nimba bitari mu mugambi w'Imana bitari mu ijambo ry'Imana ibyo rero reka bivemo. Yesaya 48 umurongo w'8 nukuri nuko ntiwari bwabyumve ntiwari bwabimenye mbere uhereye kera ntiwari bwabitahure ntiwari bwabyumve n'ugutwi kuguruye Imana ikora byose mu gihe kigeze. Nimwibaze yuko ubutumwa ubwo umuntu w'Imana yari kuzana ubwa runo runganwe rw'ishengero bikazana ku munsi wari teye ntibyumvikana ntibishoboka ariko nk'uko nyine bidashoboka ni uko buno butumwa bwa ritere bwari kuzanwa uno munsi. Murabona ingene iby'Imana bitonze ingene bifise gahunda ingene intambwe ku yindi umuco ku wundi wo biza akaboneka inzira y'Imana hamwe n'ishengero aho mu buryo buce bugufi umuntu wese yovuga ati amina kuko nukuri oya ntiwari bwabyumve n'ugutwi kwawe ntikwari bwugurukirwe ibyo imbere yawe. Ese nyine twibaza ku guseruka k'umwami mu nkingi y'igicu itariki 28 z'ukwa kabiri 1963 Mwene Data Ewald yabwiwe iki ko yategezwa gusubira i Jeffersonville mu 1963 kuko ukugurugwa kw'imatanijwe indwi kwari gushitse imbere yaho yarazi yuko ikintu runaka kizoshika ariko ntiyarazi ingene bizoshika ntiyarazi icyo ari cyo. ntiyashobora nawe kuvuga ati ibi iya nari maze kubikekeranya ko ukuntu nk'uku oya yavuze ati nimwibaze yuko navuze kuri bino bintu haraheze imyaka narasomye ibyo nari nanditse inzandiko zanje ubu rero ibintu byose bitandukanye n'ibyo navuze mu butumwa bwiza kera. nawe ubwiwe yabimenye gusa yamenye iby'Imana yamuhishuriye hanyuma abizana nk'uko nyene mu gihe cy'ubukozi bwiwe mu gihe cy'imyaka ariko twizera n'umutima wose yuko ikintu atacokurikira ubwo bukozi kuko handitswe ngo muri iyo minsi ubukozi bw'Imana buzoherahezwa nk'uko yabihishuriye abahanuzi atari abavugabutumwa canke abakwiragiza ubutumwa ariko abahanuzi biwe abasavyi biwe bahanuzi nibyo gusa. Umuntu uno munsi niyaza n'amahishurirwa mashasha ubwa mbere naza n'ikimenyamenye yuko ari umuhanuzi hanyuma bizoba bimugoye cyane. bamwe bazogerageza ariko ibyo ntabyo ntibizobashobokera. Hano haravugwa muri Yesaya 48 kuko ndazi yuko utari umwizigirwa ko witwa umugarariji uhereye kuva mu nda kwawe. ngaho turi Imana iratangaje ibigomba gushika n'ingene bigomba gusohoza hanyuma nk'uko ibibona ica iduha ikirore ico dutegerezwa kwirabamo mu buryo bwuzuye. uko niko turi nk'uko ibivuze hano umugarariji wanka Imana kuva mu nda ya nyina
Il me vient alors là une parole de l'apôtre Paul dans Galates. hano ni ijambo rero rituza ko ryo muri rya Pawulo mu Bigalatiya ba mbere 15 ngo igihe byahimbara uwashize uwahamagaye kubw'ubuntu bwiwe uhereye mu nda ya mama ngo ampishurire umwana wiwe uri jewe ngo guhera mu nda ya nyina ari umugararizi by'imbiro byiwe bikorwa byiwe yicaye ku birenge bya Gamaliel. Hanyuma reka ndabisome kugira abantu bose bamenye ko byanditswe, ariko ndibaza yuko twese tuzi Bibiliya byanditswe muri Galatiya ba mbere 15. Ariko aho bihimbariye Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama ikampamagara kubw'ubuntu bwayo wishurira mu mutima wanje umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwiwe bwiza mu banyamahanga. Ako kanya sinagishije inama abafise inyama n'amaraso. Murongo wa 14. Kandi sinaduze i Yerusalemu kubantanguriye kuba intumwa, ariko nagiye muri Arabiya kandi hanyuma subira i Damasiko. Byari biki? Abagabo nk'uko twese turi guhera mu nda ya mama, abagarariji twagenewe gupfa, dukurikira inzira zacu kwina bukwi. Ubuntu bw'Imana buza mu buzima bwacu. Uwa mbere yiswe ko atatashoboye, maze uwa nyuma w'Imana yitwa ushoboye. Ego guhera imbere y'uko isi n'ijuru biremwa, Imana yatugeneye kuba inyegu yayo. Umuntu atizeye yovuga ati umviriza biranyuranye, oya ni Imana yakoze ibyo bibiri byose ni by'ukuri. Ariko icambere gikuraho icakabiri gikuraho icambere, si icambere gifise ico gishoboye, ariko icakabiri. Kure haranditswe Yesaya 48:9 ngo kubw'izina ryanje ngo nzoreka kuraka. Turabizi twese. Kandi kubw'ubwiza bwanje nzogutunganya kugira ngo sinkurandure. Ese iyi Imana yaba yashaka kubikora nk'uko nta n'umwe muri twebwe abikwiriye, nta n'umwe yohagaze, nta n'umwe yokuguruye umunwa, twobaye twese abacecetse mu nyonga hiwe, tugatabaza izina ryiwe twubashe. Umurongo w'9 ngo kubw'izina ryanje nzoreka kuraka, kandi kubwo ubwiza bwanje nzoreka kukurandura. Murongo wa 10. Ndakuvugutiye ariko si nk'ifeza, nkugeragereje mu ruganda rwo kukubabaza. 11. Kubwanje mbere kubwanje nyene nzobikora inshuro zibiri zikurikiranye. Singomba umuntu avuga ati yego Imana yamaze kunyiza, narenganye ibigeragezo byose bikomeye, ubu rero ndi nyegu yiwe, ubu ndagomba gukora ibi. Imana ntiyigeze irondera abantu nk'abo, niyo bakoresha nabi. Yavuze ati niyo yabejeje mu kuvugutirwa, atari nk'izahabu cyangwa nk'ifeza, ariko ngo yabagerageje mu kubababaza. Ariko rero umurongo wa 14, kubw'ubwanje mbere kubwanje nyene nzobikora. Rero si kubwawe, si kubera wewe wisozesheje ugasenga, si kubera watsinze ibigeragezo, si kubera waciye mu kubabazwa, si ukubera wagombye kwihanganira ibintu bikomeye. Iyo Imana ikoze ikintu runaka ibikora kubwo urukundo rw'ijambo ryayo n'izina ryayo, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yihimbaza imbere yayo. Haravugwa kandi hano murongo wa 11 na 11, niki cotuma izina ryanje rikengerwa kandi icubahiro canje sinzogiha uwundi. Amen. Ni Imana yacu yonye niyo ibereye ibyubahiro. Abo bose muri abo bose bamenye ko ataco barico,
kandi ko nayo iri byose nimba by'ukuri iri byose tukaba twabivuga n'umutima wacu wose nimba iri byose jewe none ndi iki wowe uri iki nimba we ari byose twe turi biki twe turi biki natwe rero turubusa ubusa ashobora gukoramo ikintu runaka kubw'amashimwe y'icubahiro ciwe ni kubw'ivyo dukorana nico gituma dukore bikorana kugira ngo abikore muri twebwe kubw'ijambo ry'iwe kandi na muhemu wiwe niwe wa mbere ibyo dusoma hano kandi niwe wa mbere aravuga muri Yesaya 8:13 mbere ukuboko kwanje niko kwashizeho itanguriro ry'isi n'ukuboko kwanje kw'iburyo niko kwabanje ijuru iyo mbihamagaye bipfira hasi rimwe 14 mwese nimukorane mwumve mbega isi ijambo ryiza cyane murongo wa 13 iyo mbihamagaye byose bipfira hasi rimwe ngo mwese nimukorane mwumve ntimusobanure oya ntimuze kugaragaza no gusobanura kimuntu ntimuvuge ingene ibintu biza kuzobandanya oya korana gusa nimwegerane mwumve icyo muhemu w'Imana abwira amashingiro mwumve icyo ijambo ry'Imana rivuga nitwashobora kubikora tuzofashwa murongo wa 13 byose ndabihamagara bikavira hasi rimwe 14 mwese nimukorane mwumve ndagomba kuba muri ba bandi bakorana amen mu nyonga hiwe ndagomba guhagarara imbere yiwe nk'uko niko nza kuri we singume uko narindi oya singume uko narindi nta muntu n'umwe aza mu nyonga z'Imana mu by'ukuri akaza mu nyonga z'Imana agasubira inyuma uko yaje oya turabibona hano na Yakobo turabibona n'abandi bose umuntu yaje akaba mu nyonga z'Imana mu by'ukuri akagira umwimenyerezo agahura nawe yasubiye inyuma atandukanye yahindutse yatandukanye nuko n'igihe yaza atandukanye na ca gihe yaza iyo tuza rero kumva ijambo ry'Imana ngo duhure n'umwami dutegerezwa kureka ijambo na mpemu bagakora mu buryo bwiza umurongo wa 14 mwese mukorane mwumve 13 ngo ndabahamagara bose bakavira hasi rimwe imbere yande ngo bakora iki bakahagarara imbere y'umwami bagakorana imbere yiwe atari nk'uko maze kubivuga ngo bumve isobanuro z'abantu ariko imbere y'umwami kugira ngo ashobore kutubwira akoresheje ijambo ryiwe ese ingene ibyo yavuze byose ari iby'ubwiza nk'uko ibyiyumviro by'Imana ari iby'ibwina kandi iby'igiciro umurongo wa 14 Yesaya 48 ninde wo muri bo yigeze kuvuga ibyo nta n'umwe ego urakoze cyane nta n'umwe gushika ubu nta na kimwe cyakoretse kivuye mu bintu byose abantu bavuze icyo ni kimenyamenya yuko batakoraniye imbere y'Imana kugira ngo bamwumve kugira ngo bakire ijambo ryiwe ariko bafashe urugendo ngo bavuge mbere ntibanazi yuko bavuga imbere iruhande ibitandukanye n'iby'Imana 15 ni jewe nyene nabivuze mbere naramuhamagaye ndamuzanye kandi urugendo rwiwe ruzogira amahirwe 16 nimwigire hafi mwumve ibi uhere mu itanguriro ntaho navugiye mu mpisho oya uhereye aho byabereyeho nariho igihe cyose
que les choses promises ibintu byasezeranywe bisohoje, par les paroles de Dieu s'accomplissent. amasezerano y'Imana asoje, umwami yamara ngaho, ubwoko bwiwe bushobora kuba intahe yuko iminsi yose asoza amasezerano yiwe. Aho niho ukwizera kwacu kuruhukiye, aho niho dutandukaniye n'abandi bose. Dimanche matin, un jeune homme Mungu uheze mu gitondo de la communauté baptiste umuhunga akiri muto wo mu babatiste yari hano, yasomye agatabo, hanyuma arabwira umwana wanje, bariko baraganira ati itandukaniro si rinini cyane nk'uko nari ndabiziga. Ku ruhande rumwe ibyo byankoze ku mutima, kuko nimba ibikorane byacu bidatandukanye n'iby'amadini, aho rero ntuhenga rero muri kano kanya, ariko mfise umubabaro mwinshi nuko ikintu runaka kitameze neza. Ku rindi hande naramubwiye, ce ne sont pas les services divins ou le si type korane by'Imana canke ubwoko bw'ibikorane, oya nivyo Imana yakoze muri no misi, nibyo bifise agaciro. Woshobora gutegura ibikorane by'Imana n'ingoma n'ibintu byose bijanye, sinabizi, ariko niba umuntu yokwakira iyo muhemu nyene nk'abajya abantu, nawe yoca akora nk'abijya. Aho rero by'ukuri ibyo bibaho, yuko mu byizere cyangwa ntimubyizere, ibyo bibiri hose, ko abantu baronka ihemu hirya nyene ibiri imbere, hanyuma igatanguza ikintu runaka. None ibyo byoba bifataniye isano he na mpwemu w'Imana. Mwene Data Branham yaraje imbere ya mikrofone, ntiyagenda aha na hariya, ariko amajambo yari ay'ububasha, yavuga nk'abanyabwenge b'ibyanditswe, ariko yavugana ububasha bw'Imana. Ububasha bw'Imana ntibugaragara mu bimenyetso by'abantu, si ibintu by'ibirori umuntu akoresha. Ububasha bw'Imana ni uko Imana yashobora kuvuga igaha ijambo ryayo abantu ikoresheje iminwa yasizwe. Ni muri ibyo niho hari ububasha bw'Imana, ni muri ibyo kandi akiri ububasha bw'Imana, atari mu kivuga ngo umwami yasize rero ndaje ndabaza niki. Oya, ikintu kizokwama iminsi yose kiza kivuye mu Mana, kizoza kivuye mu Mana kandi kizotwara ku Mana. Nubwo biruko twifuza n'umutima wose yuko ibikorane by'Imana bibe bizima, twese nyiganyizwe tuvuge tuti mwami turi intashima, turareka tugatwagwa n'ibintu by'isi. Nanjye nishiramwo ntahagaze, nanjye ndimwo, nanjye ndaca muri bigufi n'ibyo hejuru, ariko ibyo ntacyo bihindura ku bushizi bw'amanga yuko ntwaye mu mutima wanje imbere y'Imana n'amajambo yayo agakiza ugucungurwa n'ubuntu. Ingene ibyo uko ndaniyumva byohinduka gute? Ntibishoboka guhinduka iby'Imana yakoze. Ndizera yuko iby'Imana yakoze ari iby'ububasha gusumba ibyo ntushobora kumva agahe gato. Oya, nta na kimwe gisigara kiretse Imana yadushize mu mugambi wayo uhoraho, izowurangura neza kandi ku mpera yawo mu minsi yacu. Turizera n'ubushizi bw'amanga bidufatiye ku ijambo ry'Imana yuko twakoranijwe mu nyongahayo hera, kandi ntitwisunga Yakobo, ntitwisunga umuhanuzi uwo ari we wese, ariko twisunga umwami wavugiye mu bahanuzi, kandi turamushimira kubw'ijambo ryiwe ryabaye kuri twebwe uguhishurwa kuzima kandi kw'igiciro.
agaciro. Amen. Que dire à ce sujet? Twovuga iki kuri Une ibyo? seule chose, Ikintu kimwe gusa, c'est que le Seigneur nous donne des nuko cœurs umwami reconnaissants aduha par imitima grâce, ishima kubw'ubuntu, comme l'a bien exprimé Frère nk'uko Rousse. mwene data Rusi yabivuze neza, dushishikare mu kwihangana gushikaho umwami azokorera icyo yasezeranye. Tous ceux Abo qui ont bose pris patience, bihanganye mais avec foi, mu c'est kwizera, très très important. birahambaye Prendre cyane. patience, Kwihangana dans l'indifférence, atari mais dans la mu foi. kutagira icyo umuntu anezwe, ariko mu kwizera niho umwami azosohoza ijambo ryiwe. Mu kurangiza haravuzwe muri Yesaya 20 umurongo wa 20, Jusque l'extrémité de la terre. muve Le Seigneur a racheté. mutangaze ko umwami yacunguye Isirayeli. Quand il les a conduits à travers les 21 déserts, kandi aho yabarongora mu bugaragwa naho bishwe n'inyota yabatembeshereje amazi ava mu gitandara, yasatuye igitandara, amazi arasendanisha. elle devait pénétrer jusque l'extrémité de la terre, cela. Bibi byagomba kunyegetera gushika ku mpera Que la z'isi, nouvelle se ngo répande jusque izi l'extrémité de nkuru la terre. zikwiragire gushika ku mpera y'isi. Mwami wacu yavuze ngo nimugende gushika mu mpera Il dit, je z'isi. serai avec vous. Aravuga ati nzoba ndi kumwe nawe gushika ku mpera y'isi, Jusqu'à la fin de la gushika ku mpera y'isi canke ku mpera y'ibihe. Criez. Musemere Le Seigneur a umwami racheté son yaracunguye serviteur. umucunguzi wiwe Yakobo. Mutangaze muti umwami yaracunguye ubwoko bwiwe. Muririmbe muti naracunguwe, ndashobora kubinezerererwa. Mubitangaze gushika ku mpera z'isi, mubimenyekanishe kuko Imana yarabikoze. Devrions-nous en avoir honte? Il a fait. Mbega tubigirire isoni? Yarabikoze kuko ni Imana yabikoze. Tubifitiye amashimwe. Yarasatuye igitandara atumara Et inyota. le rocher Icyo n'est pas resté gitandara en un seul endroit. nticyagumye ahantu hamwe. Nimba mugomba Il y kubisoma, avait exactement 40 hariho neza ibituro 40 ibyo Isirayeli yakoze muri ijya myaka 40. marqué en rouge. Je narabyanditse byose n'ikaramu ritukura. Imana umwami yabarongora mu nkingi y'umuriro, kandi yari cya gitandara cyabakurikira, Tout jaillissait. niho hadudubiza amazi menshi, Il est le rocher. kuko niwe gitandara. Amina. Uko niko byanditswe. 1 Corinthiens 10, Niko ni bambere 10 verset 4. murongo wa 4. Christ était le rocher Kristo yari cya gitandara cyabaherekeza, auquel il buvait. nico banywako. Et puis, Hanyuma les hommes ne comprennent abantu ntibatahura ubumana na jewe ubwanje, ariko ndizera en mon Seigneur umwami wanje qui s'est révélé yuko yihishuye majesté mu bubasha bwinshi ku buryo abanyabwenge bose confus byabatsitaje en seront bakamaramara, confondus. abapfu bose Oui, notre bizobatetereza. Dieu est tout Ego, simplement Imana yacu partout. iri ahantu hose, de nos pensées. Il est iri hejuru y'ibyiyumviro byacu, iri mu nkingi y'umuriro nka ndiho mu muriro, ku murango mw'ijoro. Ubwoko bwose bwa Isirayeli bwabona inkingi y'igicu ibaherekeza nk'igitandara cyabaha amazi menshi cyane, amazi menshi mu myaka 40 mu bugaragwa yasohoka. Birashoboka ko bikwiye ko ubona ubugaragwa kugira ngo utahure ibyo ari byo. N'umucanga gusa n'ibitandara mu bugaragwa, nta n'akantu na gato gafise itoto kariyo mu bugaragwa. Ababonye ibyo n'amaso yabo barakozwe ko nagomba kumenya, mbega ni bangahe mu bizera bose no mu rugendo rwa nyuma twagize batibajije bati mwami, mbega icyo ni cyo gihugu cy'ubwiza gitembamwo amata n'ubuki n'ibintu byose. Ego, mwese mubivuga ko ntimubivuga gutyo, ariko je ndabivuga. Nabyibajije inshuro nyinshi, na cyane cyane urugendo rwanje rwa nyuma. Mwana, muri iki gihugu wabonye yiki? Ni igiki cyagusugumye
ngo uzane ubwoko bwawe hano muri kino kibanza. Murazi ko maze kugendera ibihugu 83, nta gihugu cihebuye, gihugu c'ubugaragwa nk'isi yo muri Israeli. Nta kindi gihugu ku isi kiriho na kimwe gishobora kugereranywa n'ijyasi yo mu Israeli. Nubwo biruko Imana yayigize paradizo, by'ukuri Imana kiriya gihe nanje nabonye ahantu runaka imirongo yo mu byanditswe mu rugendo muri Israeli. Nagombye kumenya nimba ariko byari bimeze ku ntango canke byabaye gutyo uko bimeze uno munsi. Nabibonye Imana ifasha, iyo Imana iramfasha yari ijambo ryayo, sinkeneye kurondera umwanya muremure. Nabisomye mu bahanuzi 2 canke 3 muri ncamake, turagomba kubisemerera twebwe twese kuno mugoroba. Umwami ntashaka gusa yuko twisunga Imana ya Yakobo, arashaka yuko umwimenyerezo yakoze kugura n'Imana yakoze, ntagomba yuko twiyitirira abakristo, ariko dukore umwimenyerezo wacu na Kristo, n'ibyo twumvise byose tubishyire ku mutima, hanyuma dushimire umwami wacu kuba yabaye umwizigirwa kuri twebwe, agakora ubuntu bwinshi n'imbabazi nyinshi, akaba yatumenyesheje, yaduhaye kwakira no gutahura amajambo yiwe, ibintu ivyo tutari tuzi kandi tutari bwigere twumva imbere yaho. Hano hariho ano majambo ayo nagomba gushimikako ku murongo w'indwi. Imbere y'uwo munsi ntabwo wari bwumve bivuga. Iminsi yose Imana mu bintu byose yama ifise uno munsi. Murongo wa 15, uno munsi nimwumve ijwi ryiwe, nimukomantaze imitima yanyu. Ni mu Baheburayo 3:15. Imbere y'uno munsi ntabyo mwari muzi, imbere y'uno munsi nta na kimwe mwari muzi. Mbega Imana ntiyama itubikira ibitangaza. Niba tudashobora iminsi yose gusoma rya jambo nyine tuti ehe dufise, turibaza yuko ikintu runaka cyagomba gushika, ariko ntavyo twari tuzi, ntitwari tuzi ingene bigenda na ryari, ariko turazi ko byamaze gushika. Aho rero ca tunezerwa, turahimbaza, tugahimbaza izina ry'Umwami Imana yacu, hanyuma tukamuha ubwiza n'umutima wacu wose we wenyene. Amen.